Reka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu aka kanya ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye yatangaje ibintu bikomeye cyane ku basoda b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane dukura mu gisoda kuri ubu ngubu ahejeje gushika nyuma y'urupfu rubabaje cyane rwa General Major Ernest Gashiramwe. Ibintu birahejeje gukomera cyane kuri ubu ngubu igisoda gifashe ingingo ikomeye cyane, amategeko yose y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye aka kanya arafuswe. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, kuba twumviriza muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, mu batwumviriza muherereye Ingozi, abatwumviriza muherereye Bururi, abatwumviriza muherereye Muyinga, abatwumviriza muherereye Muramvya, na mwese muherereye Igitega, abatwumviriza muherereye mu makomine atandukanye y'igihugu c'u Burundi. Ndasubiriye mbaye kaze muri ibi biganiro n'amakuru tuba dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira, tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko yose idonido. Reka nsubire ndaguhe mwiriwe nshuti munywanyi wacu bivanye naho uherereye, ndaguhe kaze muri aya makuru yacu. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora aka niko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogera nawe nyene upyonde ko, ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira, tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko yose idonido. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya General Prime Niyongabo atanguje intambara ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu bamutaziriye vuvuzera vyose, turabigaruka ko muri aya makuru yacu. General Prime Niyongabo yo bashimangiye ijambo General Alain Guillaume Bunyoni yashikirije ku mukuru w'igihugu rikomeye cyane kuri ubu ngubu. Rero na makuru turonka mu gisoda nk'uko umwe mu bageneral akomeye cyane yajeje kuturungikira amajwi, turibuze kubashitsa ko muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. General Prime Niyongabo yo bahejeje gukora inama giturumbuka nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu atarekuriwe gutanga itegeko mu gisoda, nyuma yuko kuri ubu ngubu igisirikare cose catanguye imigumuko nyuma y'urupfu ruteye ubwoba rubabaje cyane. Bigenda gutenga intwaza ngabo y'u Burundi yifatanye n'insoresore mu ntambara y'ikindi gihugu. Nimba u Burundi bwemeye gufasha Kongo no kubera iki abasirikare b'u Burundi batajana n'abasirikare ba Kongo ahubwo bakifatanya nabo bo muri Kongo? Iyo mirwi yitwaje ibigwanisho iri kumwe n'igisirikare c'u Burundi. Ibi vyose turaza kubigaruka ko umusirikare w'igihugu c'u Burundi arakeneye guhabwa iteka kuko bikwiye kugaragara kandi bikemezwa na bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Ni gute umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye yashigikira imigambi ikomeye cyane yo kuba abasirikare b'u Burundi bagandagurwa? Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu. Niki umukuru w'igisoda mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo aka kanya ashikirije ku basirikare? Itegeko riratanzwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye biravugwa ko ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Aka kanya sinyare zisubiye gukurwa ko nyuma yuko umukuru w'igihugu atanywe mu minwe na General Prime Niyongabo. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. N'ayandi makuru turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ni nyuma yuko General
Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngo bahejeje gufatira ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko yagirizwa vyose yavyanse, bikaba bivurwa ko parike yo iramwagiriza ivyaha itabanje gutosora nk'uko turiko turabishikirizwa na bamwe mu begereye ubutegetsi n'abandi mu bahinga mu vyerekeranye na politiki, nk'uko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni turiko turabandanya mu kurukora k'amatohoza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko yose ido nido. Kuri ubu ngubu rero umukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo nawe yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Umukuru w'igihugu ata muntu n'umwe asigaranye wo kumufasha mu bijanye no kwikura muri aka karwi. Ibintu vyoba bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko General Prime Niyongabo arongoye igisoda kuri ubu ngubu bafashe ingingo giturumbuka nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye atamuntu asigaranye wo kumufasha kwikurako kuri aka karwi. Biravurwa ko General Prime Niyongabo yoba yataye mu mvuto umutegetsi akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko nawe yibonekeje ashigikiye umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru ava mu gisoda abitangaza. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abene gihugu muri ko murumviriza ibi biganiro na makuru muba mwaronkejwe kandi muba mwaranyegejwe mu gihugu c'u Burundi, ariko ngaha kuri Burundi News TV turayegeranya tukayatosora tukayabashitsa ko yose ido nido. Turaza kubabwira ku makuru akomeye cyane ajanye n'ubutungane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu umuntu adafise amahera ntaronka ibijanye no kuba yoronka ubuzima bwiwe bwa misi yose, biriko mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu batariko baravuga rumwe n'ubutegetsi bose bahejeje kunyuruzwa. Amakuru akomeye cyane ava mu ibaro rya Gitega aravuga ko hari abantu batawe mu mvuto nyuma y'uko General Alain Guillaume Bunyoni ashize ahagaragara amabanga akomeye cyane. Abo bategetsi ni bande? Turaza kubagaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira, biriko mu nyuma z'uko ivyo vyose turi buze kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane nanone ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu Ngozi abantu bafunzwe nyuma y'uko umukuru w'umutumba mu gisagara nanone ibintu birahejeje gukomera cyane. Desire Minani Buramatari w'intara ya Ngozi asaba ababa ku mitumba y'abajejwe intwaro gukora ibishoboka kugira ngo abana bose bige, ni nyuma y'uko amahera yarungitse mu gufasha aba bana muri ibi vyose bijanye n'amashuri yose yoba yaranyegejwe mu bategetsi. Kuri ubu ngubu batatu muri bo bahejeje gutabwa mu mvuto nyuma y'uko igipolisi kibandanije mu gukora amatohoza. Abantu batanze amafaranga make make abana bofashwa kwiga kandi bigeze ku nyungu z'igihugu n'imiryango. Ivyo yabishikirije aho yari ko agendera komine Mumba kuri uyu w'umunani Munyonyi umwaka w'2023. Yabajije kandi ku mugaragaro utwara indero muri komine Mumba ibituma indero isubira inyuma, abana ntibamenye uko vyoroha. Nanone inyishu yatanzwe nuko kw'ishure ry'iyo komine ryamenyesheje ku bice 40% kandi ryahora rimenyesha hafi ibice 100%. Hashikirijwe n'ubukene bw'abigisha n'abavyeyi batacita ko gukurikirana abana babo ndetse n'ibijanye n'indero ku mashuri. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu Burundi. Biravurwa ko Buramatari w'intara ya Ngozi akebura abayobozi batamenyesha abana kw'ihangiro rya 92 komine yari yihaye, aho umuyobozi w'indero muri Mwumba yishura ko ibibazo biba hanze igisata c'indero. Buramatari yabajije ko bakiriko umuyobozi utamenyesheje ariko agitwara, bica bigaragara ko babesha mu gihugu c'u Burundi ko benshi mu batamenyesheje bakuwe mu babanga, nk'uko ahejeje kubishikira. Biriko mu nyuma z'uko andi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira araba umwene w'igihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bose bariko baratwumviriza mu gihugu c'u Burundi n'abandi batwumviriza baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga Binini n'abatwumviriza muherereye ku migabane y'amakungu ya kure. Kuri ubu ngubu Ubudagi bwasavye imbabazi Tanzania ku vyaha vyakozwe mu bukoroni, gusaba imbabazi hagati
ibihugu vy'Ubudage na Tanzania ikurwaho rya viza ku banyafrika binjira mu Rwanda, amatora mu gihugu ca Kongo namwe mu yandi yanzwe mu karere k'ibiyaga binini no muri EAC mu ndwi yo kuva kuwa 30 Gitugutu umwaka w'2023 gushika kuwa gatanu Munyonyi umwaka w'2023, tukaba tugira ngo tuyabashitse ko yose ido nido. Mu nyuma turaza kubashitsa amakuru akomeye cyane ariko aravurwa mu gisoda c'u Burundi nyuma yuko General Prime Niyongabo ahejeje gufatira ingingo ikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndababwiza ukuri kuri ubu ngubu Uganda Museveni ngo hari ubusuma budasanzwe bubera mu bijanye no kurangura igitoro ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni yavuze ko hari amanyanga ahora akorwa mu bijanye no kurangura ibitoro hanze y'igihugu. Museveni ngo ayo makuru yayaronse kuva mu mwaka uheze, maze ashinga umushikiranganje wiwe ujejwe vy'amasoko ntanganguvu kubikurikirana, ariko ngo ntacavuyemo. Museveni nikasigura ngo yarahavuye aravyifatira mu minwe, none kuri ubu ngo amaze gusanga igihugu ciwe kigomba amafaranga menshi cane, kuko mu kurangura baca kuba komisiyoneri bo muri Kenya n'abandi, aho kuja aho kirangurirwa nk'ibindi bihugu vyose nk'uko. Ariko ibintu bejeje gukomera cane muri gihugu cicibanyi ca Uganda, ivyo ngo bikorwa n'inzego zikuru ziri muri leta ya Uganda, birafise aho bihuriye n'ubutegetsi bwa Major Evariste Ndayishimiye, uko abamenyesha amakuru bacu babandanya mu kubikora kamatoza. Murazi ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi naho nyene ibintu vyarahejeje kuzimba nyuma yuko igitoro cadugijwe. Amakuru akomeye cane, ivyo ngo bikorwa n'inzego zikuru ziri muri leta ya Uganda, aho ni mu gihe Uganda ikoresha amafaranga yababa miliyaridi 2 z'amadolari y'amanyamerika ku mwaka mu bijanye no kurangura ibitoro hanze. Kuri ubu ngubu rero uruhombo rukaba ruri hagati y'amafaranga 35 na 36 y'amadolari ku itoni bivanye n'ubwoko bw'igitoro. Ivyo rero ngo bikaba vyatumye Museveni afata ingingo ikomeye cane ruhashe yo kurondera aboza nanone barashorera igitoro muri Uganda ku giciro giciriritse, akaba kuri ubu ngubu ashikije inkuru ikomeye cane. Turibuze kugaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane ahejeje kudushikira. Reka nayo ayandi makuru tuyerekeze ku makuru avurwa muri Tanzania. Kuri ubu ngubu Ubudagi bwasavye imbabazi ku vyaha bwakoze nanone vyakozwe mu bukoroni mu gihugu ca Tanzania. Abanyatanzania baba hafi ibihumbi 300 kuri ubu ngubu biravugwa ko nibo haharurwa ko hahitanywe n'ingwano hagati y'ico gihugu hamwe n'Ubudage mu ntango y'imyaka ishika 1900 mu ntambara y'ubukoroni. Umukuru w'igihugu c'Ubudage yavuze ko atewe isoni n'ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi bukabije igihugu ciwe cakoreye abanyatanzania mu gihe c'ubukoroni. Kuri ubu ngubu Frank yabivuze kuri uyu wa gatandatu nanone w'indwi iheze ku munsi ukomeye cane muri Songeya mu bumanuko bushira uburaruko bwa Tanzania. Kuri ubu ngubu rero aho izo ntambara zabereye, yagize ati ndipfuza gusaba imbabazi kubera iyo Abadage bakoreye abakurambere banyu. Kuri ubu ngubu rero ivyabereye ngaho n'amateka dusangiye, amateka y'abakurambere banyu n'amateka y'abakurambere bacu mu Budage. Ibintu birahejeje gukomera cane biriko mu nyuma z'uko n'ayandi makuru akomeye cane ahesheje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abantu baba 15 bahagaritswe, nanone abandi barahitanywe n'imvura y'igihusi nk'uko vyemezwa n'ikigo kijejwe gutabara imbabare Croix Rouge muri Kenya. Iyo mvura yaraguye nanone kuri uyu wa gatanu Munyonyi umwaka w'2023 yarahitanye kandi ibitungwa bigera ku 1067 nayo inyubako zigera ku 1015 n'amajana 268
kuri ubu ngubu rero vyarahejeje kuba bikomeye cane mu gihugu ca Kenya nk'uko tubishikirizwa n'abo babijejwe. Ayo makuru akomeye cane ahejeje kudushikira tukaba tugira ngo tuyabashitseko yose ido nido. Amakuru akomeye cane nayo avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, biravurwa ko ibintu bihejeje gukomera cane nyuma yuko Moise Katumbi yemereye kwitoza mu matora yo muri Kigarama. Kuri ubu ngubu akaba asaba umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ko yamufasha muri iyo ngingo ikomeye cane, nyuma yuko hibonekeje ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ariko aragirana umubano hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nuko uwo mugambi wose General Prime Niyongabo ahejeje gushira ahagaragara itangazo rikomeye cane kuri ubu ngubu rishizwe ku rubuga rwa Twitter. Amakuru akomeye cane biravurwa ko uyu Moise Katumbi akaba yanahoze atwara intwara ya Katanga, ni umwe mu banyepolitike muri ico gihugu bazwi cane cane gushaka kwitoza mu bibanza c'umukuru w'igihugu. Yari yarabigerageje mu mwaka waheze wa 2018 ariko ntivyakunda kubera dosiye yari afise mu butungane yahavuye ituma ahunga n'igihugu. Amakuru akomeye cane mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba muri Kigarama uyu mwaka, Moise Katumbi yari yatwariwe n'umwe mu bo bihanganye nanone, ariko kuwa 30 Gitugutu sentare yubahiriza ibwiriza shingiro ibigira impfabusa iramweza. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo ibijanye n'ubusuma bw'ubutare hamwe no kuba atari umunyekongo nk'uko bivurwa. Irondabwoko, irondaruhu mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo birahejeje gukomera, biriko mu nyuma z'uko mwarumvirije ko igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bariko barabesha bagakora ububeshi bakambika impuzu z'igisirikare abene igihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi barungitswe ku mvo z'umutekano. None ibintu vyaba bihejeje gukomera cane, biriko mu nyuma z'uko ayandi makuru yavuzwe muri iki cyumweru nta viza izosubira gusabwa umunyafurika, nyuma yuko Perezida Paul Kagame yarakuye ko ivyo gusaba urupapuro rw'inzira viza kubinjira muri ico gihugu mu gihe ari abanyafurika nk'uko tubikesha kuri ubu ngubu ijambo rikuru uwo mukuru w'ico gihugu nyene c'u Rwanda yabishikirije. Nayo ayandi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira nk'uko twabibabwiye mu mfunyofunyo, haravurwa ko mu Burundi hagiye gutangura indwano nyuma yuko ibintu bihejeje gukomera cane. Amakuru ava mu gisoda aremeza ko General Prime Niyongabo atanguje intambara ku mukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cane nuko aka kanya General Prime Niyongabo yoba afashe ingingo ikomeye cane iraba umukuru w'igihugu mu bijanye nuko umutekano wifashe. Yatanze tegeko ko abasirikare batanguza imigumuko, amategeko yose atangwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu arafuswe nyuma yuko General Prime Niyongabo n'abandi basoda bose banse iryo tegeko bagashira ko amategeko araja atangwa n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Mwarumvirije ko itegeko rikomeye cane, ibi vyose bibaye yuko nyuma yuko amakuru akomeye cane yarahejeje kudushikira wa musoda w'igihugu c'u Burundi akomeye cane, mu generale ababaje cane mu gihugu c'u Burundi Major Evariste Ndayishimiye niwe yoba yarahejeje kugira uruhara mu bijanye n'irigandaguriro rya Major Ernest Gashirahamwe, nyuma yuko yarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akagwa ku rugamba. Ibi vyose turiko turabandanya mu kubishira ku mukono. Mwarumvirije ko kurungika abasirikare muri Kongo, ibi vyose General Prime Niyongabo atarabifisemwo uruhara, kandi ko umukuru w'igihugu yabikoze atamugishije inama. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cane kuri ubu ngubu. General Alain Guillaume Bunyoni nayo yobahejeje gufata ingingo ikomeye cane, kuko biravugwa ko ashobora gutaha nyuma yuko
amakuru adushikiye avuga ko pariki iriko irabura ingingo zikomeye cyane zo kwagiriza General Alain Guillaume Bunyoni ivyaha bitandukanye nk'uko bamwe bariko barabiraba ko ari ububeshi iriko iramwagiriza. Ibintu vyose bidafise ivyemezo birakwiye gufutwa mu rubanza, ariko turiko turasaba ko ibi vyose vyashishwa bigashyirwa ku mugaragaro bene igihugu tukabikurikirana. Vyose turaza kubandanya kubibashitsa ku makuru yacu abandanya kudushikira, ariko abamenyesha amakuru bacu aka kanya bariko barabandanya mu gukora amatohoza, nibaza kuturungikira inkuru turaza kugaruka tuzibashikiriza muri aya makuru. Ico usabwa ntuje kure, itangazo rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye aho yahungiye mu Kirundo, turaza kuribashitsa ko ido nido, ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.